Yesu ashimwe bene data aho muri hose ubuntu bw'Imana yacu bubane namwe mwese. Abo muvugana ni François Zabonayo. Icubahiro n'igihabwa Imana kuko isuye kutwemerera kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turashima Imana yo mwijuru kuko niyo igena ibihe n'iminsi, nigena ibyo dukwiye kuvuga ku mwanya ku wundi. Hari igihe umuntu yiyumvira ati mbega ibi ndiko ndavuga kweri hariho abantu biriko birafasha, ariko Imana ishimwe yuko hariho abadutelefona canke bakatwandikira bakatubwira neza yuko bafashwa n'amajambo y'Imana. Natwe biraduha intege, nukuri nanje ndashimiye Imana kubw'ivyo. Uyu munsi rero hari ijambo Imana yashize ku mutima wanje, jambo rivuga ngo ubu ni igihe c'Imana. Haleluya! Ni igihe c'Imana ku bugingo bwanje, ni igihe c'Imana ku bugingo bwawe, ni igihe c'Imana kandi nuvyizere. Dusome amajambo y'Imana hariya mu gitabo ca Ezekiyeli. Ezekiyeli turabe hariya ku murongo wa kabiri. Ezekiyeli igice ca kabiri turasoma hariya ku murongo wa kabiri gushika ku murongo wa gatanu. Tusome mu izina rya Yesu. Akivugana nanje mpwemu anyinjiramwo. Haleluya! Mpagarika n'ibirenge vyanje, maze numva uyo avugana nanje. Arambarira ati mwana w'umuntu, ngutumye ku Bisirayeli, kw'ihanga ry'abagarariji bangararije, bancumuyeko bona basekuruza gushitsa no kuri uyu munsi nyene. N'abana b'inshinyaguza b'imitima ikomantaye, abo nibo ngutumyeko. Uzubabarire utuku niko Umwami uhoraho agize. Imana ishimwe. Ku murongo wa gatanu ngo nabo bazokumva canke batazokumva kuko ari inzu y'abagarariji, ariko rero bazomenya yuko uvugishwa n'Imana yabaye muri bo. Imana ishimwe. Dusomye ku mutwe w'amajambo uvuga ngo ihamagarwa rya Hezekiya. Uyu munsi ndagomba twinjire mu ntahe gatoya, naho benshi musanzwe muyizi, intahe y'ingene Imana yampamagaye kuyikorera. Intahe yanje ni ndende kandi ifise ibice byinshi, ariko naho mwamaze kuvyumva nzoza ndacamwo gato gato bijanye n'ijambo ndiko ndavuga. Hano rero tubonye Ezekiyeli ingene yahamagawe. Aha ku murongo wa kabiri havuga ngo akivugana nanje mpwemu anyinjiramwo, ampagarika n'ibirenge vyanje. Iri jambo rinyibukije igihe Imana yo mwijuru yampamagara, ni igihe nava kuri Stella aho nahora nigisha. Ico gihe Imana yarangendeye mu nzozi, ndota ibintu bitandukanye, ariko ngomba mvuge kimwe muri ivyo narose. Ndota mbona umuntu nabona umenga n'umupasiteri aza ambwira ngo ngomba kugenda ngo guturuna filime ngo Ikiremba, ngo none ngo ndamuherekeze. Hanyuma nanje rero kubera yuko naza nararongowe nca ndamubwira ntireka nje kubusaba uruhusha umutware wanje. Hanyuma nawe ngwaca ambwira nguja gusaba nguvuze ngwiki. Numva nyine ntavyakiriye neza. Hama rero nanje mu mutima ncavuga nti mbega umuntu n'umuntu ki atazi neza yuko umugore yubatse akwiye gusaba uruhusha umugabo wiwe. None ntazi neza yuko bishoboka yuko umugabo wiwe yafashe programa yindi tugendako. Ariko urumva rero navyumviye mu mutima. Hanyuma urumva iyi muntu kandi ariko ararota, ntumenya ko ariko ararota nuko ari ibintu biriko biraba. Hanyuma ariko hari mu nzozi. Hanyuma rero nza mbona uwo muntu araje ahagarara hejuru yanje, ahagaze inyuma amenya nk'uhagaze hejuru yanje inyuma mugabo
hamwe ndamuravye gutya nca ndamubona mbona rero umuco mwinshi cane umurika ahantu mu gitabo hanyuma nkumva kandi n'ivyo avuga numva avuga amajambo avuga ngo ninde ngo afise ububasha ngo bwo gutuma umuntu abaho canke apfa ngo ninde ngo afise ububasha ngo bwo kumugira ikiragi canke akavuga ngo ninde ngo afise donc ambwira ayo majambo menshi nkayo ngo mbega ngo si jewe uhoraho ariko akabivuga ndamwumva vyivuga kandi mbona umuco waka umurika ku gitabo ngize ndaraba aho hantu umuco umuritse nza mbona ni muri Ezekiyeli aha kuri iki gice ca kabiri iyi mirongo ya 3 n'iya 4 iyi mirongo ya 3 n'iya anye muri aya majambo atangura haravuga ngo arambara ati mwana w'umuntu ngutumye ku Bisirayeli kwihanga ry'abagarariji bangararije bancumuyeko ngo nabo basekuruza gushitsa no kuri uyu munsi ngo nabasekuruza gushika no kuri uyu munsi nyene ngo nabana bishinyaguza b'imitima ikomantaye ngo nibo ngutumye ko ngo uzubabarire utukundi kuhora havuze bavuga ntiyewagaye ariko cyane canciye umutima ni titre ngo ihamagarwa rya Ezekiyeli maze kubona ngo ihamagarwa rya Ezekiyeli ubwo nyine mpemu yacambwiye ati nabyo ni ihamagarwa ryawe nawe Imana iri kuyaguhamagara hanyuma nibaza none ajya amajambo yambwiye bwa mbere ari hehe kumenga ajya ya majambo avuga ngo ninde atuma umuntu ngo abaho canke apfa ngo ninde ngo aho umuntu kuvuga canke akabikiragi ari amajambo ari hehe ayo majambo tuyasoma mu gitabo cyo kuvayo Imana ishimwe igitabo cyo kuvayo igice ca 4 turahera hariya ku murongo w'14 w'11 plutôt haravuga ngo uhoraho aramwishura ati ninde yaremye akanwa k'umuntu canke ninde atera uburagi canke ubupfamatwi canke umuntu kubona canke amuhumisha si jewe uhoraho Imana ishimwe Imana yari kuyavugana na Mose ariko aravuga ngo sinzi kuvuga ngo none rero sinogenda ngo jewe ndagigimiza ngo jewe ndagirante ariko Imana imabarira ngo ninde yaremye akanwa k'umuntu canke ninde atera uburagi canke ubupfamatwi canke aho umuntu kubona canke amuhumisha si jewe uhoraho urumva aha rero Imana yaciye ibwira Mose ati rero genda nzobana n'akanwa kawe kuko yari yerekanye yuko agwaye mu kanwa adashobora kuvuga Yesu aca ijambo ry'Imana rishavuga ngo genda rero ngo nzobana n'akanwa kawe Yesu agufashe nawe aho bumva yuko ari hugwaye Yesu ahagukize niba ugwaye ku mufuko Yesu Munyanazareti akuzuriza amadolari niba ugwaye ufise ubugwara kanaka Kristo Yesu agukoraho nyene ugwaye ukire mu izina rya Yesu niba ugwaye ico cyose ugwaye ico cyose ukeneye ico cyose ubona yuko umenga ni gasorobo kwa iwawe umenga ni icukenye uhoraho akuzurize mu izina rya Yesu wakire mu izina rya Yesu hanyuma rero turacari muri rya jambo ryo muri Ezekiyeli ingene Yesu yampamagaye maze gusoma aya majambo rero meya nti Imana irampamagaye kandi numva ya majambo yambwira ngo ninde atuma umuntu abaho canke apfa ngo ninde atuma umuntu abikiragi canke avuga ngo ninagiye ngo mbega sije uhoraho bisobanurwa ngo uyo mundi muntu usiguza ninde ko ari jewe ntuma umuntu abaho canke apfa ko ari jewe ntuma ibintu bimera gutya na gutya uwo ninde yari heje ku nkomve nka yuko impamagaye ntabyo kuvuga ngo ngiye kubaza naka icyo bikwiye nkwiye kwitaba ariko jeho navuze nk'umwana w'umuntu yambaye umubiri
kandi nganzwa n'abandi bantu. Hama rero amaze kumbwira ayo majambo, maze no gusoma aya majambo yo muri Ezekiyeli, nkumva nayo majambo yambariye ngo ninde atuma umuntu abaho canke apfa, ngo ninde atuma nca numva neza yuko ari Imana ivuganye nanje. Kandi ico gihe yariko iravuga numva aya majambo yinjiramwo, na uyu murongo wa kabiri avuga ngo akivugana nanje mpwema nyinjiramwo ampagarika n'ibirenge vyanje. Nanje uwo muntu ariko aravuga numvise ubushobozi buriko buranyinjiramwo, kandi niwo muco wari kuramurika mu ijambo ryayo, nanje niho naciye numva neza ko ari Imana iriko iravuga. Hama rero ijambo ry'Imana ndarisoma, ingene ngo ndagutumye ku nzu y'abagarariji, ngo n'abantu bangararije bafise imitima ikomantaye, ushishikaye gusoma avuga ngo ntuzi batinye, ngo ariko ico nzokubwira aba arico uzovuga, ngo bovyumva batovyumva, ngo kuko ari inzu y'abagarariji. Hama rero nca mu mutima wanje nca numva ko Imana iravuganye nanje, Imana iravuganye nanje, nca ndavyumva ko ari Imana ivuze, kandi nca ndavyumva ko ata yindi excuse yo gushiraho, kuko Imana yavuze nti Yesu nashimwe. Niho rero mu nyuma zaho Imana rero yashishikara kugenda irambwira, haheze igihe niho Imana yacimbwira rero ngo genda rero ngo usabe mise en disponibilité. No kuvuga ngo genda rero uhagarika akazi kuri Stella aho nigisha, ngo genda rero usabe mise en disponibilité, donc bago uhagarike. Ariko Imana ni muhanga gose, ntiyambariye ngo uhagarike kubera iki, kuko urumva ivyo byo mu nzozi byo guturura filime byari byo mu nzozi, yari igomba gusa kunyumvisha yuko impamagaye, ariko aho ngiye ntaho nzi, kandi nico ngiye gukora ntaco nzi. Ariko mu nyuma imbariye ati saba mise en disponibilité, urumva ko ari ikintu cumvikana. Nca ndagenda, Imana yo mwijuru irabikora. Ndabibwira umutware aramuruhusha, ndasaba mise en disponibilité, Yesu angirira neza, nca ndayironka. Ndayironse, vyasaba nkora iki, vyasaba none ngenze ngo iki, ariko Yesu n'umwami. Ico gihe rero yampamagara ngo mve kuri Stella, naciye nja gutwara association imwe yitwa Union Chrétienne des Femmes Burundaises, yitwa UCFB. Abayizi barayizi, yari association twakoramwo, yari ijejwe ivugabutumwa, twakorana n'abandi bakristo bo mashengero atandukanye, twaza turagera ku gushinga intahe, tubwira ijambo ry'Imana abandi, dukoresha ibikorane, twarakoresha ibikorane vyinshi, kandi Yesu yabanye natwe. Twarakunda gukoresha ibikorane vyerekeye les couples, Imana yaradufashije, nihabwa icubahiro. Kandi iyo association nyene yaranshoboje gusohoka mu gihugu, ndagenda mu gihugu ca Ile Maurice, turahura n'abandi bantu bari bariyo. Imana nihabwa icubahiro. Ni vyinshi nabonye Imana ikora, ariko hanini muri ivyo ndashima Imana kuko yoyo yarizi ikiriko irakora. Yo yarizi ikiriko irakora. Nshuti ndiko ndakubwira hano, ndiko ndakumvisha gusa kugendana n'Imana no kuvugana n'Imana. Ndiko ndakwigisha kuba umukunzi w'Imana no gukora ico Imana ishaka. Iyo Yesu akubariye ati nkurikira, ukamukurikira, aho akubwira hose niho uca. Haleluya. Kandi ico akubwira nico ukwiye gukora. Imana ishimwe. Nanje Yesu yangiriye neza, yancishije ngaho muri iyo association, ndayimaramwo imyaka 2. Iyo myaka 2 nayibayemwo yabaye imyaka y'umugisha, kandi Yesu nahabwa icubahiro. Niho twavuye ngaho rero, tuja tugenda gukorera Imana mu gihugu ca Tanzania. Imana ni nziza, Imana iragahezagirwa. Iyo uri kumwe n'Imana, kiganza c'Imana kikabana nawe, nukuri uba uri muri sekirite y'Imana. Naho woca mu muriro hagati, nta na kimwe uzoba. Naho wohura n'ibintu bihuhuta hirya no hino, ntibizogusenyura, kuko Imana iguhagaritse ifise amaboko. Imana iguhagaritse irakomeye. Imana iguhagaritse
irinda ijambo ryayo. Imana ishimwe. Mu gihugu ca Tanzania, Kristo Yesu nahabwa icubahiro, yadushoboje gukora ibikorwa vy'Imana, yadushoboje kuvuga ubutumwa imyaka twamazeyo, yadushoboje ibintu byinshi cyane. Aho ndiko nkengurukira Imana, ndiko ndavuga ku ijambo ryitwa umuhamagaro. Iyo uri kumwe n'Imana, aho ikujana niho uja. Ivuga ati ca ngaha uca ngaha, ivuga ati ja hariya uja hariya, kandi mu nzira ibicishamwo niyo yonyene ibizi. Turabona ingene Paulo yagiye aragenda akaja kuvuga ubutumwa hariya handi hariya. Kenshi yagenda ari mu migozi aboshwe, bakamujana ngo agiye kwiregura ngo imbere ya naka umwami hariya, ngo agiye kwiregura imbere ya hariya naka hariya. Kumva uko niko agiye aho hose yagiye kuzovugayo ubutumwa bwiza bw'ubwami. Natwe turakengurukira Imana, twagiye gukorera ibikorwa by'Imana mu gihugu ca Tanzania, tugiye nk'abagiye guserukira igihugu c'u Burundi. Imana rero niyo nzira yari yaduciriye. Igihe kiragera rero, Imana yakoranye natwe ibyiza kandi yaraturinze mu buryo butangaje, iragahezagirwa n'Imana. None rero n'uyu munsi aha turi naho nyene n'Imana, turiko turashishikara muri rwa rutonde rwo kugendana n'Imana no gukorana n'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana rero ukwiye kugenda uyumvira, kuko utayumviye uzogwa mu mitego myinshi. Kuyumvira niwo muti. Mwene data uri kurankurikira, guhamagarwa ni kimwe, kuyumvira n'ikindi. Iyo uyumviye mukagenda mujana, nayo igenda ikwana nawe, kuko Imana irashigikira abo yahamagaye. Nuko rero umwami Yesu nabahezagire. N'iri jambo nagomba gusangira namwe abo yahamagaye. Ni Imana nifise ububasha bwo gutuma ubaho inshuti yanje canke upfa. Imana nifise ububasha bwo gutuma uvuga canke ukabikiragi. Imana nifise ububasha ku bugingo bwawe. Uyizere, uyihindukirire, uyubahe n'umutima wawe wose. Kandi n'abo bana bawe bose Uhoraho niwe yabaguhaye. Wewe ntaco bashobora ariko vyose ubimuragize, kuko ni ivyiwe. Imana ihabwa icubahiro. Ako kazi ufise, ivyo vyose ufise, wewe niba uri uwa Kristo, n'ivyawe vyose ni vya Kristo. Nuko rero Yesu umwizere n'umutima wawe wose, kandi umukorere n'umutima wawe wose. Hari ijambo Ezekiyeli yabwiwe ku murongo w'indwi, hanyuma mu gice ca kabiri ku murongo w'indwi baravuga ngo nuko uzubabarira amajambo yanje, ngo bovyumva batovyumva kuko arabagararije. Ngo ariko weho mwana w'umuntu, niwumva ico nkubwira, ntubu umugararije nk'uko iyo nzu ari yabagararije. Ngo asamika akanwa kawe, maze ico nguha ukirye. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ezekiyeli yarabwiwe ngo ico nzokubwira abarisha uzobabarira. Nanje Yesu yambwiye uko nyene, ati ntutinye, ico nzokubwira abarisha uzobabwira. Ico nzokubwira abaca nzobabwira. Nawe rero mwene data, wumvire umwami. Ica kubarira niki? Mbega avugana nawe iki muri iyi minsi? Mbega ariko arakongorera ibiki? Imana ishimwe. Mwumvire, hanyuma ukore nk'uko akubwiye. Kandi ntuze ubumugararije, kuko nuba umugararije ukanga kuvuga ibyo Imana yakubariye, wa muntu we ndakaravye. Aha kwirekurira mu minwe y'Imana ntubwire ngo nicoroshe. Urirekura wese utisigaje kabisa. Urirekura utisigaje kugira ngo bikunde Imana igukoreshe mu buryo bwose. Imana ishimwe. Ngo ntuze umugararije nawe. Kandi Imana nihabwa icubahiro, kubera yuko yamitugaburira ibyo kugaburira abandi. Atari uko ntitworonka ibyo tubwira abantu umwanya wose, ariko Imana itugaburira niyo ibishaka ko ibyo duhaye ari byo duha abandi. Nuko rero Imana y'ububasha ibahezagire. Uko niko Yesu yampamagaye, amaze kumpamagara nanje ndamwitaba. Maze kumwitaba nagize umugisha, nagize amahoro, nabonye umunezero mwinshi cyane mu Mana. Narinzi ko Imana idahamagara abagore, narinzi ko Imana idahamagara abana,
narinzi ko Imana mbese narinzi ko hariho limite, ariko koko nasanze nta limite ihari, kuko ijambo ry'Imana rivuga ukuri ngo abantu bose nabanje. Kandi nabonye Imana ari ukwizerwa, kuko ivuga ngo aho nzokubwira bari uzoja, ico nzokubarira bari uzokora. Umukozi w'Imana wese ahari hose ahamagarirwa kumvira Imana, kumva ijwi ry'Imana. Umukozi w'Imana utacumva Imana ivuga, wongere wisuzume. None uko utacumva Imana ivuga, none ubwira abandi iki? Bwa busabane bwawe n'Imana ko butakihari, bwa bucuti bwawe n'Imana ko bwakamye, uyu munsi uhagaze nkande, uhagaze mu nzira iyihe? Yesu agutabare, gende kwa muganga uvugwe. Muganga ni Yesu, mubwire vyose, nawe arakugirira neza, yongera kwakire, yongera gukomeze. Nayo majambo bene data ariko ndagomba kuganira namwe iyo muri iyi ntahe y'ingene Imana ihamagara abantu, kandi ko nta wundi muntu dukwiye gusiguza, niyo yonyene. Niyo yonyene. Ushaka kuba hari ibintu uvuga utekaye, eherabe bigena biriya, eherabe bigena biriya, ariko inyishu igaruka hahandi. Mbega nindatanga ubutunzi, si Imana? Mbega nindatanga kuramba, si Imana? Mbega nindatanga biriya na biriya, si Imana? Byose bigaruka kuri Data wa twese, n'Umwami, umwizere n'Umwami. Imana ibuhezagire. Amen.